star si ikintu gito si ikintu gito sino CV Fariaz arayifise Kidumu wambwiye amajuri yaroyemo Fariaz nawe amaze kuja mu bintu byinshi biteramo amaze gukora ngira hasigaye ko aja muri Azi nta biteramo arakora muri Azi mais Etats-Unis yaragiye Canada naho sinzi ko amaze kuja mais tukagiye Etats-Unis continent yagiye ko tu vois Afrika yaratournye Europe ayamamwe fils donc CV arayifise habuze rero gwa runtu rumwe rushira ku iparati y'ubustar iparati kapati wera no mustar Olivio Brarudino nk'ifise nguvuze ko mugira umustar irazifise none habuze iki ngo wimuhamagara ati ana Fizo tuwere ambassadeur turabahaye contrat y'imyaka miliyoni za par mois ngizi habuze iki we kubgawe bibaza ko bahabuze iki gapasi turimo tuzoitsinda ni mizere urugamba rurakomeye nta uzigera buzimbura kugwa ni mizere ntumbaze ngene bawucanya mugani so umva turi muri societe iri très matérialiste ku buryo uri umuririmbyi ugumuboneka ku ma media bumvikana ku ma radio tukubonye ntidusange kumwe twakumva financièrement ni kumeze abarundi n'abantu bagayana cyane baca bakugaya cyane naco tumubona benshi abavyeyi benshi babwira abana babo ngo imiziki ngo ni yababandi ngo muga nk'ubu dufashe nk'ijya contrat Sadbi yaheruka kuronka yes uraje guhimanuro Daboje na Kiriku ariko vyongeye banyene management abashoboye gufasha zinyampano ariyo Edith Stein na Big Fizzo ndibaza nabonye barafisa akajambo ushobora kubabwira ni nk'aka kajambo tekerera Kimon Edith Stein hamwe na Mugande Zaya cha Big Fizzo Chris Gael na ndakumenye vuba me warantangaje kuri flow y'ukuntu ukora iki journaliste ni iki MC nico gituma nizere kuzanda kubona ariwe uri mu MC mu bintu byinshi kuko urafise iyo Hello boys and girls, nizera komeze neza kwakunda ndabura ko ari juste gale a dreamer from Morisa aka Black Man ni Jishoni Black kwakunda handi ndabura ko behind camera bamwita umusaza tansiguro ndabura ko twavuye muri studio ngo tubazanire bishasha bakoze vyinshi baracabikora nubu kandi turizera ko bazobandanya babikora numwe mu baririmbyi bashobe kwinspira abaririmbyi benshi cyane bakundije umuziki benshi cyane bashoboye kugira icyo bafashije igihugu nubakiriko bamwita Pacifique Nzitonda cyamwite Pacifique Toile du Centre kwa kunda handi twamusanze habaye twamusanze aho muri no mwanya ari ibujumbura inyuma y'urugendo rwiwe na cyane y'ubuzima sanzwe aba mu bihugu vya Burayi na cyane mu Birigi mbega Pasi ubu yoba yasanze umuziki umeze gute mbega niki cyamugarukanye ibujumbura mbega hoho yoba afise umugambo wahe kuri no muziki kwa kunda ndabura ko ari Pasi twaje kuraba ndakuramusa Pasi mwaramutse juste nizera ko meze neza ebana ni impore byose ni sawa kanyobwa kwa kundi ahandi ndacari ndikomera hasi mugangira birahava biduga Pasi yaciye igihe uri i Buraya uburaje mu Burundi hacigiye gito ushitse mu Burundi nike warukumbuye mu Burundi umukeke ubugari plage Tanganyika hama n'umuryango rero nari guhera no ku muryango mugabo kwa rukugira naca cyane ati n'umuryango ndabura ati na pole sana kuri ombre twarabuze mwaka uheze mukuru wanje Olivier Nizigama nta uharira n'Imana ikora ivyayikora ku mwanya wayo kuvyumva byose no gushima bayita ntiharirizwa kandi ngo ntihemuka ntihemuka ko kunda hano Pasi uraje uratubwiye ariko uratubwiye ivyo warukumbuye njya ntiwazibagi ne quartier Matonge sinumvise ngo byose biri Matonge hari kuna kila kitu cyo muri Afrika kuko deja justement Matonge n'agakoen gatoya k'abakongole kandi bahaje kuva mu mane 60 donc n'abakongole bari hajya kugira ngo isi ngoneshe jere ndanabatwenga cyane bari bavuga ico kintu nagakoshitsemwo kabisa uri muri Afrika hari urugale runini
iyo quartier igizwe n'ububutike bwinshi tuguramo ibintu vy'ikinyafrika ivyo kurya vy'ikinyafrika n'aya maproduit abakobwa bakunda ikinyafrika vy'ama produit éclaircissant ibintu ubisanga haje kabisa iyo kono bishitsemo ni commune yitwa Excel mais justement c'est un petit quartier yitwa Matonge uburi Afrika imiziki y'igikongomani atari abakongole n'aba West Africain donc akarumba mu gasigatura ego umuziki w'u Burundi aya Farias na Kidumu canke Etoile de Centre waramupfuze nawe erega mu Burundi nico gituma ubona umurundi yagiye hanze acagaruka akunda Burundi kuko aragenda agaca ubwenge akavuga ati bwa bundi nahora minimiza igihugu canje nahora ngaya abartiste biwacu kuko arabona ukuntu abagineye bavuza ivy'iwabo akabona ukuntu abakongo chaque communauté ivuza abartiste biwabo nkariya turavye dufashe urabona turakunda ku compare Burundi n'u Rwanda uravye communauté y'abanyarwanda hari iteye imbere cyane papo ya communauté y'abarundi diaspora n'ukuri y'abarundi muri Belgique nibikubita gashi kuko sisi neza vraiment ako kuri 50 mwari mwatumye ko bayo yabande haraba igiteramo kimeze neza 50 sinari bwagende mais justement naravuganye n'abari muri organisation yavyo Jeremy Sibile kijya gihe na Africa Nova baramutumiye entre Africa Nova yaje mu nyuma bwira igiteramo na Thierry kijanya turavugana turaganira justement arico twaganiriye ku bintu bya 50 niyo evenement yonyene yabaye uvuga uti yari komeye ku ihuza abartiste b'abarundi alors kuko ibindi biba nibijya kiyoyo wakunda kugira agatumira Farias agatumira Kidumu muga navyo ubiravye abaru du concert duto ntaba ari ibintu binini nkabijya vya communauté z'abanyarwanda aba naija bo ntituvuge ni nurundi gwego bageze kure cyane bafise isindi poem Vyado Kamara n'umusaza uraje haciye igihe ni pasi tumenyereye umwe mu rappeur umwe mu artiste engagé barasohoye indirimbo nyinshi muri Etoile du Centre warasohoye indirimbo yitwa Nimwizere abaririmbyi mwese ndabibona indirimbo tuzoyitsinda Nimwizere urugamba rurakomeye nta uzigera buzimvura kugwa Nimwizere uri kubona ba Dr J uri kubona abande uvugira umuririmbyi uvuga indirimbo ungene umuririmbyi agira kuri Taxi Vero warasohoye n'indi ndirimbo yitwa Umustar washoboye kuririmba n'umwe yari muri One Family Balozi ego umuririmbyi wagira kuri Taxi Vero gutira imuzu telefone ngo Pasilipe Samba namba Timbaland me nkagira kuri Taxi Vero ngo Pasingo Lipe Samba nama bling menshi sana Pasi uraje haraciye umwanya namanda kubona wasohotse waje kurangena umuziki umeze resama twarahuye mu gitaramo kuri Bamako mu nyuma twarahuye tumaze guhura mu bintu bitari bike umuziki w'u Burundi wasanze umeze gute wa mustare waririra yuko atosora gucyora isambare ho wasanze amerewe gute ubu ni sawa je ubu urumva uko iminsi igenda niko inkuru ziba nziza niko n'abartiste batera imbere uravye twebwe aho twabisize no kuvuga 2010 carrément ukacurabu après 11 ans vyarateye imbere mugabo abaririmbyi barateye imbere ababeshejeho no muziki yasigaye ari benshi atakandi kazi bakora umuziki gusa bijya by'amakaraoke cyane ni benshi à l'époque ni byaba hari karaoke imwe gusa ya Mshenge hamukacu usanga hari mba Farias kijanya na DJ Nancy nantuza ko ndamwibagira Nicola me nabo barinda gukora ibindi justement Nicola yenda gukora ubu DJ kugira ngo aramwene aratrapa Farias sinzi cyane ibindi yacakora me warabona uti umuziki wonyene nturi kuramuha kagateka kuko ngo la bifait le moine et persuade l'opinion kandi aha mu Burundi ho ni pire umenga hariho n'umugani w'ikirundi uvuga yuko umugabo ataca afise ntumbaze ngene bawucanya mugani so umva turi muri société iri très matérialiste ku buryo uri umuririmbyi ugumuboneka ku ma media bumvikana ku ma radio tukubonye ntidusange
kumwe twakumva financièrement ni kumeze abarundi n'abantu bagayana cyane baca bakugaya cyane naco tumubona benshi abavyeyi benshi babwira abana babo ngo imiziki ngo ni yababandi ngo ni muga nk'ubu dufashe nk'ijya contrat Sadbi yaheruka kuronka ndi sûr et certain nivyamara kumenyekana akumva n'amahera ari mwinge nangana bagasanga no mu ministre ntayahembwa none no dukunda gufatira kuba politicien bagasanga ntayahembwa abavyeyi benshi bazoca babwira abana babate banaja mu muzika ahubwo genda uriruka donc ni question ya mahera mu muziki ubure vyateye imbere harasad bafite country meze neza niwe wa mbere kuvyukuri ubuje no cani tumustar aciye kwiza définition y'u star Sadbi ni umustar alors que Farias Kidumu nabo bari bakwiye kuba ari abastar mugabo baracabuze za kontra rero uti rero Fizo na Sadbi Kidumu na Fizo ntibari abastar definition y'u star barazwi cyane kandi barazi umuziki na mbali sana wumvirije talent bafise ziteye ubwoba mugabo kubera management ngaha mu Burundi ibintu bikigoye atama societe abaha vya bikontra bituma bagira inguvu nyinshi za nguvu z'ubustar kuko umustar n'umuntu afise influence none iyo influence wironka gute ata support ikomeye ufise ntibikunda bo bafise support ya twebwe public mugabo abuze ya support y'amakampuni y'abagwizatunga kuko nk'ubuvuze uti no mustar je nk'umbwiye uti Kidumu no mustar okay c'est-à-dire Kidumu tumufate mu Burundi Kidumu Farias n'abastar bakomeye cyane okay tukaca tuvuga tuti reka tuje mu Buganda tuzane umustar waho akomeye cyane tuje tuja muri Kenya tuzane umustar waho akomeye cyane tuje tuja muri Tanzania tuzane umustar waho akomeye cyane amace du compare usanga biwacu bahoba kubera iki za nguvu z'amakampuni ari nyuma Kidumu yamayazisinye alors ko muziki aha mu Burundi none ni darusha muziki Kidumu muri East Africa ni darusha ama style R&B ya rap Farias ninde mais ariko Kidumu nawe so wibujumbura twabura muboye twaraza Kilimanjaro nande benshi baranavuga tujya n'urundi rwego nituba tumukiye kumuzana mu bito bito kuko aramaze kuja muri ijya Primusique mu Rwanda amaze kuba umujire mu ma competition adasanzwe ati mu bantu baba star ahubwo ujye mukuyemwo uwo batacuvuze je navuze definition sinavuze ni nkuko umuntu wese avuga ati ndi DJ kubera afise virtual DJ muri laptop mais baba ali no mu DJ Daddy no mu DJ tu vois hariho difference hariho DJ na DJ kubera iki bica bivana na vya bindi vyose bituma iryo zina ribaryo mais kuba umustar Farias Kidumu Lolilo Natasha Etoile du Centre aho twese turaba star kuko abarundi baratuzi imiziki yacu barayizi barayikunda donc turaba star ubivuze uko mugabo uravye rero ibica ibisabwa kugira witwe umustar twe condition ntizikwiye kiretse Sadbi burya na Natasha condition yari yazikwije kuko avec ijya contrat yazanya nuko nayo tutazi vya ntibayivuze ngo tumenye mais Sadbi yarabivuze turemesha uyu mustar rero ni facile buru bwagubwira tumustar mu Burundi n'umwe ni Sadbi nawundi none ariko Big Fizzo yarigeze gupublier na cyane wamenga iko yishura wewe atanga definition y'umustar aravuga ko ari umuntu azwi n'abantu kana ashobora kuba influencer sindavyibuka neza byari ibintu nk'ivyo nyene nivyo nibukamo nico kirimwo sico nakubwiye ariko ivyo niba ntabikwiye amazina aho nivyo nabwiye nti na Jendi Mustar muri uwo mwanya nakubwiye ni justement nti Kidumu Farias Lolilo Natasha Shana Queen les nouveaux MB Data Double J Emery San Masterland n'abastar kuko ufashe iyo definition gusuti n'umuntu amenyekanye kandi ashoboye ku influencer abandi dans ce cas là umuririmbyi wese amaze kugira hit song imwe canke zibiri n'umustar mugana urumva tubifashe uko tuciye
ya definition y'ubustar tuyifashe nko kumenga ni ikintu gito umustar si ikintu gito si ikintu gito sinon CV Fariaz arayifise Kidumu wambwiye amajuri yaroyemo Fariaz nawe amaze kuja mu bintu vyinshi bitera amaze gukora ngira hasigaye ko aja muri Azi nta bitera marakora muri Azi mais Etats-Unis yaragiye Canada naho sinzi ko amaze kuja mais antukagiye Etats-Unis continent yayigiyeko tu vois Afrika yaratonye Europe ayamamwo fizo donc CV arayifise habuze rero rwa runtu rumwe rushira ku iparati y'ubustar iparati kapati were no mustar Olivio Brarudino nkifise inguvu zo kumugira umustar irazifise none habuze iki ngo wimuhamagara ati ana fizo tuwere ambassadeur turaguhaye contrat y'imyaka miliyoni zawe par mois ngizi habuze iki we kubgawe bibaza ko bahabuze iki gapasi kudakunda ivyiwacu abarundi ko sari kubaririmbyi cari kuri ayo makampuni nye ni ku makampuni no kubagwiza tunga no kubarundi abanyagihugu bonyene kuko nkiyo ugiye ahantu ukabona mu kabare muri nk'abantu bane mugiye mu kabare ukazibona umwe mubo muri kumwe agiye kubwira DJ ngo mvugiriza umuziki wa Wizkid ubundi nawe ngo mvugiriza ngo umuziki w'umunyarwanda ntavuga amazina hano turi aha mu Burundi ugiye kubisaba n'umurundi urumva iyo ngorane tuba dufise umva ingorane irahera d'abord twebwe nyene gukunda no kwerekana ko dukunda ivyiwacu ko kubikunda ukacu binyegeza ni problem me kuvyerekana bijya DJ Philbert akora non stop zikirundi DJ Kikas akanima non stop z'Uburundi gusa kandi biryoshe bimeze bien nivyo rero kuri niveau yo hasi bibuze kuri niveau yo hejuru naho bagwiza tunga wa undasinya directeur wa marketing canke icyumavuga ate bana wewe urashoboye ingo dukorane Beka aprefera kukubwira ngo yaravye kuri Trace TV ngo abona ngo umuririmbyi akomeye ngo ni wazozana kandi akamubihumbi vy'amadolari amajana akavyima Kidumu akavyima Fizo akavyima Natasha akavyima nizo ngorane rero uti nizo ngorane urabitubwiye wagiye ngira ikintu cha management kitaraba mu Burundi cari bwabeho ama management urabona ko yamaze kugwira ariza Patuboy Power Avenue biyu urabona ko ari cyo vyaje gufasha umuziki cyane ho uremera ko management mu Burundi hari tout fait nombre kumwe no muri cinema yo ni deba ihari no muri cinema yacu ngaha mu Burundi tuvuga tuti none cinema y'u Burundi iri hehe ko tutabona alors que mu makartier hari amafilme menshi abantu bakora amafilme mu makartier ni benshi zijya filme hajya ziriko zirafasha cinema y'u Burundi gutera imbere kuko nitwarindira ko tuzakora filme nk'iya Universal Studio c'est pas gagné il faut que tugiraho duhereye donc izi twita ama management nibaza ko iganiro nabivuze mu bya management ndavuga nti kweli hazina nguvu nta nguvu zifise mugabo ni vyiza none rega ibintu bigiraho bihereye none tugume twicaye aho ngo turarindire management z'ama 100 millions hapana il faut izi nyene gusa ni vya definition nyene tuzite réel management ico ni kindi kibazo ne intention niyo ahubwo no kubandanya ahubwo na Jelina tanzogira ku munsi weje warabonye publication yashoye gusohoka ya Bantu Boy ndazuri mu bantu bakurikira kiriko na Double J yuko baku ama contrat yabo muri Bantu Boy yahagaze kabisa kabuzi yuko ari bamwe mu bantu ngira bariko barabikora neza kubgawe wavyakiriye gute Bantu Boy yarikira kubita ibintu biteye ubwoba avec d'ailleurs félicitations à madame Edith ariko akora ibintu biteye ubwoba franchement cette dame là coup de chapeau ariko akora ibintu biteye ubwoba na Fariaz nibabandanye cyane nibabandanye mais Jenny baza ko ariko vyama abantu barinjira ama contrat bakayavamwo bivanye kumvikanya cyane batumvikanye kuri je nabonye ari bisanzwe birabishe kuko niho vyari bitanguye rero niho bariko barakubitanye n'ibintu vyinshi biryoshe none bakashije hakiri kare iyo bagira nka no tanga example nk'ujya kwa Pisco yagumye ari abafrere babiri n'amakoha barayatwara barahembwa ama million $1 million bararonse $1 million ni chiffre iri magique mu muziki so hama après baca rero umwe wese acagenda gukora
parce que bageze ahantu atangorane vyose ari sawa me nibaza ko rero kiri kunada boje bavuyemwo sinzi ingorane zabaye mbere ntituzi ko ari vyo rega tubibona uko ku marezo sociaux est-ce que Farias yaravyemeje Farias yaravyemeje nabone kuri Bantu Boy barabipubliye oh là là alors là c'est dommage kabisa je nabona umenga iyo bagumayo kugira ngo Bantu Boy banze ikubite kabisa abarundi bose naye amasosiyete ko turavuga abure aho abaca gushika bahamagare nibaza ko yari kuba bon mais nta kundi wumve peut-être bazoja mu management canke bakre gwabo kujya kwa MB Data yavuye kwa Amir akagenda ukuwe kandi n'urabona ça marche pour lui donc je ntangora ngira n'ubuzima abantu ari wavuze ngo kubona Kiriku na Double J amasezerano yabo aheze na Bantu Boy ngo bisa nuko umuntu yoba yubatse inzu hama iyo nzu uhejeje kuyisakara ugomba ushiremwo amakaro ugacu yibomora nawe ari kuvyumva yo oyaha ashaka kuvuga ngo Bantu Boy izoca iba faible canke iki ziya nguvu zari hamwe urumva ngo zica zigabanuka Bantu Boy canke indi label yose twite label dushake tuje kuri termini supérieure label yose nta ngorane ni toyikompara n'igihugu abo bihugu ntigifakara abartiste bari ngaha mu Burundi ni ibihumbagiza hagize uzobona Fizo arope izindi talent zingahe ziduge kujya nyene ahubwo nibaza ko ubwo bica biha opportunité zindi talent zica ziza gufata ni nka ujya muri equipe ya football yo hari abameilleur gusa abameilleur bamwe baguzwa handi abari kuri bande touche baca baduga bakaboneka nawe so je pense que je sinibaza ko hazoba ingorane ngo nuko ahubwo nibaza ko bizovana ahubwo na Double J na Kiriku ibindi bagiyemo ahubwo nibo bashoboye nibarabe neza bipange kugira ngo aho bari bageze ntihace hakoroka nayo Bantu Boys nibaza ko ari ingorane iri we ntubona ko ufise management ikomeye imwe nayo nabwiye ni Bantu Boy irakomeye Bantu Boy irakomeye tuma tuje mu bikorwa kwanza vya Histoire du Centre twakubajije vyinshi ariko ngoma se n'usozera nakaye kajambo wotekerera Kiriku nakaye kajambo wotekerera Double J bari basanzwe baregwa muri Bantu Boy ku buzima bushasha bagiye gutangura kwimenya nyene ati umugare wawe ndi ngo je ndi papa ndi mama oya sinoza kwigira watari ngo ndabatekerera amajambo ko je sindi umuproducer producteur muri sens justement ya manager directeur artistique dans ce sens là je nta mu artiste ndafata ngo managing donc businoza kwigira umu expert wa management y'aba artiste kimuziki barashoboye bajya bahungu baravyerekanye ko bashoboye kuko naho bari muri Bantu Boy nta wabandikira ama texte nibo bayiyandikira ama melody no bayironderera so barashoboye nta franchement ntaco mfise noza kuvuga ahubwo yego bakore Imana ibaje imbere c'est bon yes uraje guhimpanuro Double J na Kiriku ariko vyongeye banyene management abashoboye gufasha zinyampano ariyo Edith Stein na Big Fizo ndibaza nabonye barafisa akajambo ushobora kubabwira ni nkaka akajambo tekerera Kimon Edith Stein hamwe na Mugande Zaya cha Big Fizo ben je même chose ntabwo ndi mu expert muri zo domaines za management mugano uvuga nti barabe impamvu vyabaye hama bibabera icigwa ko mu buzima menga tuguye abari cigwa kugira tumenye ingene ejo tudasubira kugwa hahandi nyene umuntu acara bindi nzira acamo je nico no vuga simpanuro ni constat gusa nogira na ko simbona ico no bahanura ntari hafi cyane ngo menye ibintu vy'indani ngo menye imizi y'irya Bantu Boy je mbona gusa ivyo batweretse nkabona nti Edith ari karakora cyane Fizo ari karakora cyane basi nivyo mbona dukumvuga nti bagire barabe impamvu aba artiste bagiye kugira ngo n'abakurikira ntibize bigire kuko kameme urumva nahantu hagiye icanzo ico kintu no kuraba kizibire rero mbe bazibiza abandi mwe navuze nti hariho benshi baca bafata bijya bibanza kandi bariho ni bande rero
aho niyo niko kazi kanini mbona aho bakwiye gukora tutabeshanye bajya baririmbye urabona ko hari ico badahari Bantu Boy ishobora kubura oya nivyo navuze nti Bantu Boy ni nk'igihugu canke indi label yose indi management yose nibaza no kwamira nka igihe mbi datavuye nibaza kwamira musubirije uwundi naho ataramenyekanisha cyane nibaza ntibizoteba donc umuririmbyi ni kujya kwa equipe ya football aussi havuye umwe haza uwundi kandi bose baba bashoboye kuko umuziki nuko umuziki uri bizarre ufise ukuntu wimereye nta ushoboye kuvuga ngo ndaganje umuziki ndawifatiye oya ni Pasi asanzwe muri Etoile du Centre baheruka kuduhereza indirimbo bena Willy Sirabahenda benshi bakaravuga ati ijya ndirimbo agifise poem ariko bikanatangaza igituma Romeo atararimwo bakavuga ati mbega Romeo yoba mwaramusezerere Romeo kijya gihe yari ruguru mu matune yarafise ibiraka vyiwe nyene vyo kuja kurima na band yiwe ya Kenya band igihe tukora rya muziki Romeo yari ruguru tusha dupanga ko clip ajamo hamiyo clip harabaye utuntu n'utundi ntovugira ku ma media twatumye iyo clip tutayituna nahandi ho Romeo mwari kumubona muri clip ko Romeo n'umu acteur mwiza cyane mu kirango umuririmbyi yamayandika amana ama inspiration kandi yamari ko hareze ubutumwa bwiwe ariko araci imyaka apart y'ujya muziki Etoile du Centre tuko tarababona muri ko muraduhereza indirimbo nkuko mwari muri twabita aba artiste engagé muvugira abantu muvuga ibiri mu kibano ubu ntiduhereze kumva ibikorwa nk'abijya ku bantu bifuza kumva musora ubutumwa buragishinga abantu benshi gusumba abantu babiri cyangwa umuntu umwe bo mubibabwira ikiga Pasi no babwira ntibadebukigwe ubu uya urumva hari indirimbo twaraye duhejeje ngira muzotangura kuvuza ku radio yanyu n'amambonesha kure zanyu yitwa Barihe ni hip hop tuzanye iyo message yo kuvuga ati ba bantu b'umuntu wa muremure umenga nibo biremye barihe hari hiyo urumva hari yindi nshasha nayo nta na titre turayitorera dufise iyo theme yo kuvuga ati ugasanga ukumva ngo indege yarariwe ukumva ngo iri barabara intuza yaho yarariwe ukaca uvuga uti vyahereye urumva ariho barihe muri barihe dushaka kuvuga juste mu kibano ukuntu usanga hari umuntu ebana yigira surivu none wa muntu bageze canke uwakugwanya ku abantu umenga niwe yakuremye kibagira ko Imana yonyine ari ifise ububasha ku muntu timbe abo bose bari iyo niyo twaraye duhejeje mugaze dushaka kuvuga n'iyindi yerekeye ubuzima bw'igihugu niki abati hari ibintu byinshi byabaye tutamenye suite bigeze none nayo iri anku hakaba n'indi wanje nfondagira ku mahera ku mahera aho mvuga nti aha kuri nosi amahera niyo rugira vyose ico ushaka cyose aho ushaka gushika hose ufise amahera birashoboka nkaca ntangura mvuga nti muri kijya gihe iyo nza kugira amahera umwana w'Imana ntiyari kubambwa nari gutanga igiturire yuda n'abafarizayo bakisubirako ntidadaye wowe ntiyari gupfa nari kuri hase yakamucungera ibintu nk'ivyo donc urumva ntibadebukigwe turaha tugira tsure dukore Daddy ari mukuza vuba DJ Daddy tuzoraba nibindi dukora yavyo buragute rero haje amabirigi hakaza abanyamerika n'amarundi dusanganywe ngaha urabona ko ubu wabubuzi nguviza kubiharura mu mahera we n'amakinga wagera biharura mu mafaranga wowe warivye amahera byaje ngo bagire remix y'amafaranga okay Jaco abakoresha amafaranga twebwe muri Etoile dukoresha amafaranga abandi bakoresha amahera okay biraje kumvida sanzwe ina Pasi uratubwiye ariko kera twaraboni mukora album ya mbere mwarayikoze mu nyuma twarabona mu competition dasanzwe biraza ku nguvu zidasanzwe ariko ku bantu bakumbuye inkurikirane kuri Etoile du Centre ho ni ibinyene tubabwiye barabe bitege iyo muziki ama clip n'ukuri twibaza ko tuzokora abarihe ko twamaze no kugira iciyumviro cayo tumenga ni ibintu bitazona teba cyane ubwira isohoke vuba bwango Pasi tugoma dusera abasozera sizi ko ari ikintu cyari gikerewe tuvaga tutavuze ko twavuze byinshi cyane twavuze byinshi cyane kandi ni sawa icyanyuma no vuga juste Gaël na ndakumenye vuba me warantangaje kuri flow y'ukuntu ukora iki journaliste ni iki MC
nico gituma nizere kuza ndakubona ariwe uri umu MC mu bintu byinshi kuko urafise iyo ngabirano urani kugira ikiganiro n'abartiste urabishiramwo bikaryoha so nico cyanyuma novuga nico cyanye merci sana pasi genda ukengura kingene mwatwakiriye naho no musi nakonye amazi nyene yantuze wa free nuko utari ntuze anagomba avuga ati keya wari wayiduhaye kabisa je urumva umushitsi yaje ndamwakira nkamuha ico yifuza aho ico wari gusaba cyose twari avuga ngo nukubitinze bifunze kikaboneka oya iko bigenda kose nanje ni nataha nkataha nitsitaza ndavuga iyo mvuye kumanzi oya reka tureke ikiganiro n'icahera ingene biza kugenda asante sana pasi tugushimire sana bana murakoze cyane mubandanye hama mbwira abakunda umuziki w'u Burundi abakunda umuziki ya Toile du Centre ati iyi ndirimbo barihe bayakire bayipartage urabona hagezweho ibyo gupartaja voilà bayisangiza abandi vraiment ntayumvirize wenyine nayumvirije acabwira n'undi atumviriza indirimbo ko nibaza ko iyi pibusha oreille niyo ikomeye cyane tubabaze arihe urihe barihe kuri Bukarishu Segale Kid Remember from our side kandi abashimire cyane ndabakengurukira behind camera musaza kweri yana ameze fresh sana nabwira ati mukaba bampezagire abandi ndiribiza byo ku mubiri no ku mufuko je nama ndabivuga bye bye ciao hasta la vista ola kubita umushuro